Hello guys, abakunzi b'ukuri k'ubuzima. Happy New Year! Mwaka mwiza. Oh gosh, haraheze imyaka n'amezi angahe. I think maybe 2 months tubakumbuye haraheze imisuta poster and we've been busy with this. Hey guys, salama. Nkuko mubibona ebana ngiye kwa muganga. Nabwo tugiye kwibaruka umwana agira kabiri. Ego menga ndomotse kwe igisakoshi cyuzuyemo imisegete. So if I happen to get a second child, kuri kwishimira Imana. Ari imbere y'abakobwa banje. Samanuze. I don't know if you see them. Kumwe n'umukobwa wanje mukuru, umwana wa kabiri n'umuhungu. Haleluya. Mani rabikora neza, madame ntari baruka ariko ndavyizera. Umunsi turi kuwa kabiri saa 4 tariki 9 2025. Yeah, safi. Ego. Umuganga umwe yatubwiye yuko umwana wacu bashaka kuvuga atageze akaje muri kuvezi, mugabo Imana yaza gukora itandukanye. Kuko ngo due date ngo yobaye mu kwa mbere. Urumva rero ngo baje kare ngo ashobora kuja muri kuvezi. Mugabo Imana biturinde mu izina rya Yesu. Turabyizera ko ibintu byose biza kugenda fresh. So babaza ko ni video canke bazoni video mu myaka iri imbere. Niye ko Imana tugire neza. Nkuko mwabonye muri kaya video gatoya, umugabo wanje yasanze kwa muganga, yaraje. Oh god. Ahantu ba witeze yuko bibiri, mugabo urizera ifa kugenda wizeye yuko urasohoka amahoro, mugabo wose so much pain. Mugabo turashima Imana yuko nahavuye amahoro, kandi yuko we have our baby at home. Ariko arakura, ariko just no kubasangiza inkuru nziza yuko dushima Imana yadukoreye n'ibyo bandanye dukorera. Ariko injambo nyamukuru no kubabarira yuko tugomba gufata ama video atandukanye nayo twara dukora. Kubera me be busy with a baby, urumva. Rero mugiye kubona umugabo wanje cyane abazonyumva. The guy behind the camera. Yeah. Ubu rero mugiye kubona cyane papa yanje, ariko sindabahevye. I come back. Komande ngende niteo that little one. Yeah. I hope yuko muzobikunda kubera we have so much in store for you guys. Twifuza gusangira namwe ibintu byinshi kandi twifuza yuko bizohindura ubuzima bwanyu, bihindure n'ubwacu. Ifupa yuko tuguma uko twari tumeze 2025, unye no gutangura amagoals mashasha kandi fuko tuyate. In Jesus name, of course. God bless you. Bebe yako karaguhamagara. Okay. Kimbia. Kimbia. Follow us at SBFam257.